iyo ivyo nabitahuye utahura ko ibintu byose utabishobora, kuko hariho abantu Imana yahaye kapasite bakaba abakozi bakomeye muri bimwe, ariko kuko bahawe kuba abakozi bakomeye muri bimwe bagaca bashaka kwamburasa n'ibintu byose, kuko muri bo buzuye kwiyemera ku buryo bashaka gukora ibintu byinshi. Aho guhera umunsi watanguye kugumbira ibintu byinshi niwo munsi watanguye kweshuwa, kuko utahamagariwe byinshi, uhamagariwe bike, ibindi abandi bakabikora, kuko nturi Imana. Yesu yarabwiye Marita ati, Marita uriruhisha ukitabura kugubusa, ariko mwene wanyu yahisemo umugabane atazokwakwa. Marita, Marita, raba n'ivyo wihaye birakunaniye guheza. En d'autres termes, urakene nawe wo kwicara aho mwene wanyu yicaye ukanyumviriza ukanyakirako, kuko ni jewe nshoboza uri karakora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndakeneye Imana mu buzima bwanje.